Ndakuramukije mwene wacu, nshuti yanje, mugenzi muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ndizigira neza ntakekeranya yuko iyi audio uriko urumviriza canke wisanzemwo atari giturumbuka, ahubwo ari uko hariho message Imana yari yatubikiye uno munsi. Nk'uko bisanzwe ikiganiro n'ubuzima buhindutse, ni ikiganiro caje hageze kuko turakwiye ihinduka mu mitima yacu, aho bamwe bariko barabiheba abandi babikora nabi, ariko tweho tugirirwa ubuntu bwo kumva twobibamwo vy'ukuri. Mwarahezagiwe. Ubu munsi rero nk'uko bisanzwe turaza kwiga ku majambo y'Imana aryoshe cane mugabo kandi ameze nk'imburi, ameze nk'impanuro, ameze n'amajambo y'ubwenge. Turaza kuganira ku ijambo rivuga ngo impuzu y'ubuhoma. Impuzu y'ubuhoma. Ntutangare, impuzu y'ubuhoma niryo jambo ry'Imana twiga kuno munsi. Turifashisha n'amajambo yanditse muri Zekariya igice ca 3:3, havuga ngo kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uwo mumarayika. Turasubiramwo, havuga ngo kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uwo mumarayika. Zekariya igice ca 3:3. Imirongo ibiri ibanziriza uwo wa gatatu yariko iravuga ukuntu Satani yagiye imbere y'Imana atangura kurega Yosuwa. Impamvu yarega Yosuwa ntiyari yoroshe, kuko yari afise impamvu imurega, yamwagiriza yuko yambaye impuzu z'ubuhoma. Bibiliya iravuga Satani nk'umuntu w'umurezi arega ubwoko bw'Imana, kandi si ubu gusa. Kuva kuri Yobu yamye abikora, hahandi yabwira Imana ati mbega Yobu wibaza yuko hari ikintu atogukorera n'ivyo wamuhaye. Rero nivyo vyari vyagezweho, yarageze kuri Yosuwa, ariko si nko kuri Yobu. Yobu wewe nta caha yari yarakoze, ariko Yosuwa we yari yambaye impuzu z'ubuhoma. Ntiyari yambaye impuzu imwe y'ubuhoma, ahubwo yari afise ubuhoma bwinshi. Twovuga yuko ari mu rurimi bakunda kuvuga ngo yari nka gisa n'umwavu, kuko yambaye impuzu z'ubuhoma bwinshi. Aha hari abakristu benshi turi babisa n'umwavu, buzuye ubuhoma benshi. Kandi Imana iragukoresha ufise n'impuzu z'ubuhoma, ikaguhishira. Imana irahishira. Mugabo uwo munsi turiko turigisha kugira ngo twambure impuzu z'ubuhoma. Ijambo ry'Imana, Petero, Yohana hariya mu gice ca ndwi mu vyahishuriye Yohana, turabona ukuntu Yohana yasamaye canke yabonye ubwoko bwinshi imbere y'Imana. Arabaza ati aba bantu ni bande? Uwaramuhagaze, umumarayika aramwisha ati abo n'abamesuye imvune zabo maraso ya Yesu Kristo. Nshuti yanje, ndagutumirira kweza imvune zawe, kumesura imvune yawe mu maraso ya Kristo Yesu. Aha tuko tuvuga imvune canke impuzu, mugabo mu vy'ukuri tuko tuvuga bya bitashe, za ngeso, tuko tuvuga ya makosa, bwa busembwa, ya marabaga bimwe bikuboshe, bya vyaha bikwizingirako, nibwo ari ubuhoma. Turashobora gutambukira mu gakiza, turashobora kuririmba, turashobora kuvuga ubutumwa, mugabo dufise impuzu z'ubuhoma. Nk'urugero, ugasanga ubusambanyi bwarakunaniye guheba, ugasanga ntuzi kuriha amadeni, ugasanga urabesha, ugasanga ufise ubwibone, ugasanga nyene umuntu wese afise ubuhoma bwiwe. Mugabo ubwo gwawe nibwo turiko turavuga, ubwo gwanje nibwo ndiko ndavuga, kugira ngo dukure impuzu z'ubuhoma. Yesu araje, ntimuvyirengagize. Yesu araje. Turabibona hano mu vyahishuriye Yohana, turabona handitse ngo hahirwa abamesura imvune zabo, kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo. Mugenzi, nagenda kwibutse, mw'ijuru ntihazojayo abasenga cane mwanya muremure, hazojayo abantu batagira imvune iri kubuhoma. Hazoshikayo abantu bafise impuzu zejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Urashobora kwezwa muri aka kanya, urashobora gufata ingingo ku vyakunaniye, kuko neza ingingo yo gukura impuzu y'ubuhoma, iyo ni ingingo ihambaye cane, kuko igugwa amaraso. Ntigugwa amafaranga, igugwa amaraso. Amaraso yawe ni inzira zibiri,
umaze kuyikura uba ukuye gehinomu, ariko iyo umesheje impuzu zawe mu maraso ya Kristo uba ufashe inzira ishika mu buzima budahera. Rero iyi ngingo irahambaye cyane. Reka turangize ko no murongo wanditse muri Timoteyo wa kabiri igice cya 2:21 havuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoresho c'icubahiro cejejwe kigiranye n'ikimazi catunganije igikorwa ciza cose. Aha havuga ngo umuntu ngo akitandukanya n'ivyo ni kuvuga yejejwe, afise impuzu zitari ku buhoma. Abakozi b'Imana benshi turiko turabahomba kubera impuzu z'ubuhoma. Ivyaha vyagumye muri bo bigwa mu mitima yabo biragwira, bica biravyara ikibi. Rero harageze ko twambura ivya Satani tubimuhereze, twambara impuzu, tumesura impuzu mu maraso ya Kristo Yesu. Kristo aragarutse adusange twuzuye, adusange tumeze neza, mwarahezagiwe. Iri jambo urashobora kuryumva ukigendera nkuko bisanzwe, mugabo uranashobora no gufata ingingo itaza kugutuma uva mu idini runaka cyangwa uja hehe, ariko ni ingingo yo gutuma ugenda guhobera ibi biganza vya Kristo Yesu bigusanganira, biguhamagara. Urashobora kumwumvira, si bitito, si kubesha. Kristo arabohora, na wowe yo kubohora ubwo buhoma, natwe yo tubohora ibiduhanze. Dusengere n'abagifise impuzu z'ubuhoma tuba tuzi, mwarahezagiwe. Rero turashobora kwihana biciye kuri ino rezo. Ushobora kwandika muri commentaire canke ugakurikira ino link canke lien iri munsi ya video, canke ugakurikirana page ya God's Kingdom. Kaze mwarahezagiwe, Imana ibahezagire.